Igenekerezo rya mbere rusama uko umwaka utashe Uburundi burifatanya n'ibindi bihugu mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi, aho mu gihugu cose itariki ya mbere rusama umwaka wa 2023 uwo munsi mukuru wahimbarijwe mu makomine ku civugo kigira giti mboneza mu bumenyi nube akarorero mu bagwiza umwimbu. Mu gisagara ca Ngozi umunsi mukuru wabereye ku kibuga ca Muremera ukaba watangujwe n'idefile ndende igizwe n'abakozi hamwe n'abakoresha bakorera mu bisata bitandukanye, abo mu mashirahamwe yigenga, abo mu mashirahamwe y'abikorera utwabo, amakoperative, imigwi y'intambo, abanyeshuri n'abandi. Twashimira yuko mwasubiriye ku murimo abakozi benshi bakomera amashi tumukurwari abose bakora hamwe mwizango ni kwa Polina isha mwana twarimbaye cyane hopitale ndo twaje merveillance de Ngozi ne bageze ngaha imbere y'ubwugamo mone ko amagara y'abantu aritaweho niyo mpamvu umunsi mukwakoze n'akazi ugenda neza kuko iyo abantu bakomeye barangura imirimo neza. None rero Imana irezagire cyane twimbaje umunsi mukuru yene Imana yaduha umugisha w'akavura kugira ngo nire twagiye uravye ngene hatunganije ahazimutse cyane ndasa ariko baradefina begera imbere koperative ingugu zacu abona n'abakarani bakomera bashobora hindu izina baratwaka ingugu zabo dufungurira abana kandi n'abakuze mu bimenye ubundi baramufata ibishaka bikomeye cyane isosiyete batanguye umenga ni byabukeye ikintu ciza cyane abayobozi b'amakinga cyabona ko dufite mu kanya. Mwijambo giwe gikaze Bucumi Joseph Martin mustantere wa komine Ngozi yavuze ko amahoro n'umutekano bikwiye mu komine arongoye kandi ko abene gihugu bose bari ku kivi kugira ngo hagwize umwimbu, mbere ngo biragaragara ko n'incabwenge zimaze kwijukira kuba karorero mu kugwiza umwimbu mu kazi na cane mu burimyi kugira ngo ingo zitere imbere hamwe n'igihugu cacu cose. Ariko naho biruko ngo urugamba rwo kugwiza umwimbu no kurwanya ubukene rurabandanya. Agatera kamo abakireza amaboko ko bovavanura n'iyo ngeso mbi igayitse kuko ubunebwe ari umwasi w'iterambere. Uwaserukiye abakozi mu ntara ya Ngozi Ndayisaba Maxime yarasiguriye abari bitavye ivyo birori impamvu uwo munsi mukuru wavutse n'ico usigura, agasaba leta n'abakoresha kumva ico arico ibiganiro mu kazi n'inyungu bizana no kumva kumwe ibijanye n'amasendika n'ivyo akora, kuko ngo amasendika ari ishirahamwe ryigenga atari bigambwe ariko agaharanira inyungu z'abakozi n'akazi gusa. Maxime Ndayisaba yarashikirije ibibazo nyamukuru bitandatu bihanze abakozi, navyo akari bikurikira: ubuzima buzimvye, ubwigenge bw'amasendika mu kazi no gukingira indongozi mu masendika, kudaha agaciro itunganywa ry'ibiganiro mu kazi,
ihagarikwa ry'intererano y'abanywanyi b'amasendika retenu à la source de cotisation syndicale bisanzwe bikorwa n'umukoresha ku mushahara w'umukozi, politike nshasha yo gutunganya imishahara politique salariale, umugambi wo kuronsa abakukuruke pension ingana n'umushahara bari bagezeko imbere yo gukukuruka, agasaba ko mu gihe iyo ngingo itaraja mu ngiro leta yobiratenyenya kurungika abakozi muri retraite. Uwaserukiye ishirahamwe ry'abakoresha Theodore Kamwe n'ubusa muri mwe yashikirije yarashimye ibimaze gukorwamo no mwaka uheze n'ibiriko birakorwa haba mu nzego za leta canke mu bene gihugu kugira ngo imigenderanire y'u Burundi n'amakungu igume itera imbere n'amahera y'agaciro agwire ku rugero rushimishije. Ikindi iryo shirahamwe ry'abakoresha ryashimye nico kuduza ubutunzi bw'igihugu no gushinga amakoperative. Yarangije avuga n'imigambi 3 ikeneye ko leta ifatwa mu mugongo kugira ngo iranguke neza. Umugambi wa mbere ngo no kurwanya igiturire no gusahura leta. Umugambi wa kabiri no guteza imbere inyigisho z'ubuhinga ngurukana bumenyi ivyo bita ekonomi numerique no kugwiza umuyaga nkuba mu gihugu cose. Mu kurangiza buramatari w'intara ya Ngozi Emmanuel Ntacosanze akaba yarashikirije ijambo nyamukuru y'uwo munsi mukuru w'abakozi n'akazi. Mahoro sangwa mahoro, ubumwe, ubutungane, umutekano n'iterambere rirama mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi no mu ntara yacu nziza ya Ngozi. Muri kano kanya munwa ni jewe ariko ijambo mugira mushikirizwe rijyanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu General Major Evariste Ndayishimiye. Ni ijambo rero rijyanye n'umunsi mukuru w'abakozi n'akazi, ngira mwararyumvise arishikiriza ariko sinibaza ko mwese mwaryumvirije neza. Akarere n'akaryo kugira tubashikirize nk'uko n'ahantu bariko barabikora mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Barundi kazi, bakozi bakoresha, uko umwaka utashe nk'aya mango nyene igihugu cyacu ntikigera gihara mu kwifatikanya n'ibindi bihugu byo ku isi mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Guhimbaza uyu munsi si ukwiyerekana gusa, ni akaryo keza ko kwibukanya akamaro k'akazi turi hamwe, ingene twokarangura neza ku neza y'umukoresha no ku neza y'umukozi, mbere no ku neza y'abakeneye umwimbu w'ibikorwa byabo. Dushimire rero Imana mushobora byose yadushikanye kuri uyu munsi w'akanyamuneza ntangere, dufise inkomezi n'umwete byo kurangura imirimo yacu. Turifurije rero kandi abakozi bose, indongozi n'abo zirongoye, baba abakozi b'igihugu canke abikorera ivyabo, tutibagiye n'abakorera mu bindi bihugu kubera amabanga bashinzwe canke ku giti cabo. Hano iwacu uyu munsi mukuru w'abakozi n'akazi tuwuhimbaje twisunga icivugo kivuga kiti mboneza mu bumenyi ni mube akarorero mu bagwiza umwimbu. Murumva ko iki civugo gitumbereza cyane cyane ku mboneza. Dushaka ko imboneza ije imbere mu migambi y'iterambere ya bose kandi igasabwa kubera akarorero keza muri byose abirongoye. Twaba twabivuze n'ubu turabigarukako, igihugu gikura mu by'ubutunzi iyo abenegihugu bose bavuye hasi bagakora akaronka umwimbu. Ibyo si byo turinda kwigishwa kuko turabona ko Uburundi bukiri inyuma mu iterambere kubera imyaka myinshi twamaze tujyana aho gukora. None rero uyu munsi ni uwo kwisuzuma, duheze twikebuke ivyukiranye mu gukora ibikorwa bituma Uburundi nabwo buja mu bihugu biteye imbere. Muri uyu mwaka twaratunganije ihwaniro ku bijanye n'iterambere ry'u Burundi. Twarerekanye ingene dushaka ko
igihugu cy'u Burundi coba kimeze mu mwaka w'ibihumbi 2040 mbere n'umwaka w'ibihumbi 2060 mu bijanye n'iterambere. Muri iryo hwaniro abarigiyemwo bose twariyemeje ko dushaka ko Burundi kiba igihugu kirangwamwo impore, umwenegihugu ajya akaryama, umwana wese w'igihugu akaronka ubumenyi akagira n'amagara meza, aho umuntu wese aronka icyo akora kimuha amafeza yo kwikenura akaronka ibyo akeneye byose. Dushaka igihugu gisa neza, gifise inyubako rusangi, ibisata by'igihugu bikoreramwo n'uburyo bwiza bwo kwiyunguruza, haba uciye mu mazi, ku ndarayi, ku isi, mbere no mu kirere. Ibyo byose kugira tubishikeko nuko dukora, umunwa ukaronka icyo ufungura, umufuko nawo ukaronka amafeza yo kwikenura mu byo dukeneye. Ikibazo rero ngaha dufise niki? Mbega turafise icyo dukora kugira turonke ibyo byose? Naje ndishura ntadidinganya nti ego cyane, ibyo biruzuye, nicyo gituma atawovuga ngo yabuze igikorwa yokora. Turafise itunga kama Imana yaduhaye, dutegerezwa guhingura tukaribyaza umusaruro. Ikintu umurundi yoshira mu musirikani wiwe nukumenya icyo ari cyo impembo. Impembo rero ni icyo cyose ukuye mu bikorwa byawe. Nta n'umwe ashobora kuronka impembo aho umuntu kandi atabona inyungu amuhaye. Bibaye uko uburonse ivya gusa. Iyo ushoye ukuguriye akaguha amahera ni nk'uko abaguhembye, kuko kubyo wakoze nawe bimugirira akamaro. Nicyo gituma iyo udafise icyo ushora utaba wakoze. Umuntu rero arashobora gushora umwimbu bamuhaye make, bamuhaye impembo ntoyi, agurishije ku giciro gishimishije naho abahembwe neza.